intambara si nziza, imishamirano si myiza, twizeye yuko bizohera. Nico gituma usanga abantu benshi baja gusenga, hajya barabisengera. Intambara twarazibaye, twarazibonye kandi bihagije twarazirushe. Abaririmbyi turirimba duhoje ahoya, twerekana ko amahoro ariyo atuma iterambere rishoboka, kandi dukeneye iterambere rirama mu bihugu byose. Nta muntu yokubaka inzu ngo acaryoherwa bayibomoye, ingwanira bomora amazu, amabomba arabomora amazu. N'uwaririmbye muri Kongo yavuze ati avec la guerre tout le monde bombardé. Cyane cyane ko umukuru w'igihugu cyacu ari umusoda, abasoda baba barize byinshi, baca muri byinshi, kenshi ntibahubuka, babanza kuraba neza bagatohotsa. Abenshi bahunze ntibagaruka mu gihugu. Iyo bagize Imana bakabaho ntibagaruka. Hariho abahungiye muri Tanzania, batera baja za Zambia, batera babanuka South Africa. Izo ni nguvu twatakaje, n'ubwenge bwagiye nk'ubu bisubiriye. Numva ko ari ubundi bwenge busubira kugenda, izindi nguvu zisubira kugenda, bisubiye ku irindi terambere risubira gusubira inyuma. Ugaca usanga tuzogera muri 2040 tugifise za nzu nyene, tugifise ya mabarabara nyene. Naho uvuga ngo intambara irahanze, ariko bitugaruka koko ibintu bica bizimba. Iryo dolari tuvunja rica rizimba, caribura, igitoro kikabura, kuko aho gica habuze, inzira zimeze nabi. Usanga igihugu kidatera imbere, kandi twari dushaka kigirene gitera imbere. Niho babandi baca bavuga ngo waratubwiye ngo kazoza keza kari mu ikaye, none waraduhenze rero. Yes, bantu b'Imana, reka ndabaramutse nongere ndabifurize ibihe vyiza. Nizere yuko aho muba muherereye muba muri ko mugira ibihe vyiza. Kenshi cyane ndakunda guhera ku bantu batameze neza, bari mu bihe ndavuga vy'ingwara n'imisuhuko aho muri hose. Of course ni Buja Town TV. Twagarutse kandi turi kumwe n'umutumire, novuga agashitsi ka kera. Agashitsi ka kera kabisa. Ego turi kumwe n'umutumire, novuga umutumire w'iteka, twakuze twumva, twakuze twumva amajambo yiwe yubaka, tuyumva mu ndirimbo hatandukanye, tubona ibikorwa vyiwe. Novuga ati inzu y'ibitabo. Ni inzu y'ibitabo kubera ko turaza kumumenya cyane vyimbitse. Ari kuri mikro ya kabiri, ntangura kuri mikro ya mbere abari jewe Raja, mikro ya kabiri nawe biriko n'umutumire, tumwite Gaposho Ismael. Ni umwe mu batama yagwanye urugamba rukomeye guhera mu ndirimbo ndundi aho hambere, aragera no mu mareresi no musariyo tumubona cyane. No muri career ya muziki turamubona ikaririmba live hatandukanye, afise nijwi ryiza wogira aracara umusore. Rero nkaca ntumirira uwo wese atarakora subscribe kubanza gukora subscribe, kubera ko ibiganiro bica hano ndazi neza ntakekeranya ko byigisha abantu hatandukanye. Reka ntarambiranye mbanze ndamwakire, karibu cyane papa. Urakoze. Turamukize abakunzi ba Buja Town TV. Ego ndabaramukije abakunzi ba Buja Town TV. Yego. Kandi murakoze kuntumira, kuba mwanyiyumviriye, murakoze, ndashimye gose. Neza cyane. Cuduza ka mikro gatonye kugira abariko baradukurikirana batwumve neza. Ni Gaposho Ismael, umeze neza gamuta? Meze neza, ndashima. Ndashima kuko iyo umuntu yaramutse, ego, batubwira ko ushima Imana. Niyitanga ubuzima, nitanga amahoro mu mutima, nitumumererwa neza. Nitumumererwa neza. Ndakuraba kenshi, bimaze kuba nkirigira nka gatatu tubonana, ariko n'ijya mbere tubonanye tukaganira, ariko nakubona hatandukanye. Nkanatangazwa na look yawe kubijanye n'ubwo bwano. Kumuntu ariko aratubona, ariko yibaze ko yari tentiro washizemo kandi uri umuhumure. Si tentire benshi niko bavuga, bibaza bati kubera ari umustar, ari umusani, peut-être aba yasize utuntu kugira ngo ashiremwe akabirya. Ahubwo ni Imana yampaye nyene yanshinshiriramwe akabirya hakiri kare. Ego. Kugira ngo abashiramwe amatentire kumbure. Kumbure ndabagirire publicité, kuko bobo baba bibaza ko ari tentire. Ariko siyo. Siyo ubwanwa bwera. Kandi benshi bavuga ko bunambera. Nk'umutama
Leonce Ngabo wewe yarambwiye ati ntuzusubire no kubumwa tubureke bugume kuko muri carrière dukoramo ya cinema iyo profil y'abantu bakuze bafise ubwanwa bwera ntayo dufise kandi mu Burundi nyene nta nabahari umengo si benshi bashobora kuba bahari ariko badakina nico twashatse kuvuga ariko ni bake ni bake no mu gihugu ni bake kuko ivyo bintu ndabizi ku bantu baba mu mahanga canke aba muri West hari Afrique de l'Ouest cyane cyane nibo kenshi usanga abantu bari mu bintu vya movie cyangwa vya cinema benshi usanga iyo profile sinzi nabo ko badasiga amatentire ariko bon hariho abayasiga ariko benshi ntibasiga kuko bamaze gutahura originality ya entertainment ico ivuze iyo ari original bifise amanota bitanga ni ari fake urinze gushira mu tentire biragabanya akaryohe akabijya biragabanya ariko gusa uraberewe cyane wo kuraba yogira uracara umusore kubera n'ukuntu nifata nivyo ego nivyo benshi birabacanga kubera yuko ngendana n'imisore abo mfasha cyane n'ugwaruka ni kuvuga nibo banashobora turi kumwe bakavuga ati gura kari agahuzu ni keza kazokubera kuri stand kazokubera mu cinema canke ngiye nko gukina cinema bakavuga ati turakeneye kuzoba usa gutya bakamfasha gucagura impuzu ibyo byose bituma nguma ndi kuri style umengo iracanga jeunesse na umuntu ntasaze kwa kandi burya hasaza ivyiyumviro hasaza mu mutwe vraiment icyo ndakizi iyo mu vyumviro wisazishije asha urakenyuka cyane gose urakenyuka nuko uno munsi nagiriwe amahirwe yo guhura na mwebwe ariko nk'abariko baraturaba ndazi hari abantu batakwibuka canke hariyo brand yawe benshi bazi ariko batakwibukirako reka mfatire ku ndirimbo wanashima cuyidushiramo kakapera gatonya kugira nuri karatwumviriza yumva ikanguro ry'uriwo kazoza keza abumvise irya ndirimbo n'uyu nyene yayiririmbye abantu b'Imana ariko ndazi ntimwovyemera ko benshi ntimumuzi cyane ducishirize ko gatonya kugira n'abariko baratwumviriza bagira ako ka motivation basiko kumva uriwe rakoze cyane ndabacishirizamwo ariko rero byarantangaje igihe naririmba kazoza keza ntikari mu ibarabara siyo narinzi ko izoca itrendinga gose hari yindi kuko urabona turirimba ibintu byinshi kandi bikundwa cyane n'ibintu by'abantu baririmba urukundo l'amour nanje nararirimbye indirimbo bisohokera rimwe yitwa Nzomudigadiga nayo ndayizi Chéri wanje ndamukunda nta mahera mfise ndabimwereke Nzomudigadiga nzomwereka nzomukirigita ndamwereka urukundo urumva hama nca nsohora na kazoza keza ntikari mwibarabara kazoza keza ntikari mu kuyerera kazoza keza kari muri yo kaye nyene musore nkumi nkundira ndagukebure bizogenda gute musore wibaza abakobwa bagutwaye umutima yaba wakunda umwe gusa ikibi cyawe bose urapoperanya bizogenda gute kazoza keza ikari mwibarabara narinzi rero Nzomudigadiga niyo izotsinda amatora izoshika kure yohana uriko uranaririmba numva umengo noguma ndayumviriza kubera ko ahonye nanse sinashatse kuvuga cakindi cyo kwidondora abantu ngo kaposho ninde tugende muri ni oya iyo kuvuga iyo brand gusa abantu baca bamenya uburiwe iyo ndirimbo umuntu ayumvise umengo umuntu iracafise bwa buryohe bwo umuntu yoguma yumviriza none ga Mutama nirihe banga wakoresheje kabisa kugira iyo ndirimbo baba ari abana bato ugwaruka baba arabakuze ni kuvuga ingeri zose z'abantu irabati jewe mu bintu byo kuririmba ngira intuition yo gukebura yego naratahuye yuko message nziza ari ikebura kuko nakubwiye ko nari nzi ngo Nzomudigadiga urumva ko nayo narakebuye nta mahera mfise ariko Nzomudigadiga
ego wumvise ko ntakunda kubera amahera aha ndamukunze originality kuko kudigadiga ntibigugwa qu'est-ce que c'est kudigadiga si ugukora mu kwaha wewe gukora No, kwa no. kumuntu no eh si ugukora mu kwaha ngo ndamudigadiga oya quand tu entres chez toi ukamubwira uti Ego. madame wiriwe gute Mhm. ni bon akabizu watetse neza biraryoshe uriko uramudigadiga muri twa dukeya mu ofisi nawe akakubwira ati karibu sheri Ego. urarushe ndabona ofisi icuya wowanza ukaja muri dushe ukoga hama ukagaruka imfungurwa ze mukabwirana utujambo twiza muriko muragirane muradigadigana turadigadigana ya mahera ntimuza kuyibuka muca murambana muca mubaho Ego. ata stress niyo yari nzo muzigati ku buryo n'abantu bambwira bati gira remix yakazoza keza gira remix ya zo mudigati hama ugire na clip kabisa tuguterere usayangane kabisa ntabwo byoherera si we wenyene rero hama rero ibanga n'ukuntu mvuze yuko ari kwirinda ama stress ama stress hari nk'umuganga yambwiye ati ubu n'abajene bararwara AVC kubera kwiyumvira nzoronka amahera gute nzoja hanze gute ujya mu kenyezi nzomuronka gute ujya mukobwa nzomurongora gute ni mwiza cyane arandengeye urumva bafise udu stress twishi ujya yaranyanse nahora ndamukunda ama stress rero atera AVC ama stress atuma usaza n'ingoga mu maso uri wa 30 uhuye n'umuntu bagaca bakubwira bati ufise 45 atoyafise 30 mugaharira kandi ari stress zigende abenshi rero stress bakaca bazijana mu nzoga agaca avuga ngo ngiye ngo kwiryohererwa abana gushika bukeye kuzimu ntaziriyo gushika bukeye ngo mu kuzimu ntabibayo ego stress arasongerereje nawe ntaco yifashije abandi bo urazi n'agatabi baca bakwega ibiyayura mutwe ivyo rero je sinigeze nkwega itabi ego sinigeze n'inzoga ivyo byose narabyirinze kandi ndi umustar niyo mpamvu naragiye za Kampala niyo mpamvu ufite big muri energy Kongo naragiye muri Kenya naragiye Tanzania njyanywe n'umuziki aho ntaraja niburaya gusa ariko naho nyene very ngo soon ni hafi mbona ibintu ngene biriko biragenda ego mengo bizoba ari hafi ego urumva rero ni bon ifo kwirinda gusa ama stress hama ama stress azanwa niki no kwifata nabi mu kibano fo kutifata nabi mu kibano fo kubana neza n'abandi abo udateye ama stress nabo ntibayagutera c'est tout abo udateye ama stress nabo ntibayagutera neza cyane tudashaka ko bakugirira nawe we ntukigirira ubundi ego uri ideni ririhe kuko ni wagideni nturihe bazoza kugutera stress bagududura hewe nturanyisha cyangwa gutelefona ukupa ukabona ni wa undi uri ufite ideni gacukupa kumbure hari yashaka no kukubwira indi nkuru itari yo kukwishyuza ideni neza cyane urumva uragenda na stress ego ni twinshi twobivugako ni twinshi tuvugako naho nyene turaho Mutama nakwisa umusaza kandi koko kandi birambera kandi biranakubera kandi naciye nongera ndakwita inzu y'ibitabo of course mwebwe uno munsi turi muri itunga wanashima muri industry ahatandukanye yaba music canke ya filme twibitse ko kuko murafise experience murafise ico muzi twebwe tutarabona canka abandi muri career imwe batarabona abashaka kumenya Mutama Kaposho uwariwe ubuto bwiwe kahise kiwe kari kahise kameze gutega Mutama jewe mu vyukuri don ya musique yari ndimwo y'ubwa artiste yari ndimwo kuko kuva niga nkaja muri secondaire ego ama anniversaire nari bitumwako baca abantu mako tugakora uturirimbo umwigisha yagize anniversaire umunyeshuri nka twebwe yagize anniversaire ugaca usanga ndiko ndavuza gitare n'abandi nkabigisha kuvuza gitare hama cyangwa umuko mpejeje rero secondaire sinaciye ndonka akazi ntaronse akazi rero wa muziki niwo waciye umfasha naciye nifashisha umuziki nkaza ndaririmba hana hariya bigaca bituma ndonka agasabune bisigure no mu buto bwawe umuziki no wagutunze ego haronka utwo dukeyi kandi urazi ko kera amahera ya kera yarafise akamaro cyane niyo waba ufise ijana rimwe warashobora kugira programme nziza cyane ugasanga
iryo jana rirakuguriye twishi ukeneye. Mm. Hama rero buke buke ngiye i Kampala Yego. najangwe na musique, nari ngiye muri festival ya Firi Rutaya. Mhm. Festival bise Festival Firi Rutaya muri 89 en 89. Les années 80. 9. Urumva ngeze i Kampala nsanga ntibakigira ibintu by'amashopeya, bakunda amakaraoke, bavyita karaoke nabo nyene. Hama karaoke, qu'est-ce qui se passe? Baragenda bakabonana n'umuntu afise hoteli, umugwiza atunga akavuga ati je muraza kumvugiriza, ndafise abakiriya baza kuza. Urumva ntibiri chaque jour, ni ibintu vy'ikiraka. Ni ibintu vy'ikiraka, muraza kumvugiriza, ndafise abakiriya baza kuza ngaha, mwebwe ndabahaye iwanyu, hama muvuze kuri gusa bo binjire ba consome bagire gute. Bakagenda bakabavugiriza. Aho ni 89. 89. Yego. Hama rero ngiye muri Congo muri 90, nsanga bobo baravugana n'umunyakabare ibintu vya karaoke, agaca aduza ibiciro ku nzoga, canke abantu baryohewe bakaza kuba felicita. Muri Congo rero baba felicita kenshi bazana amahera canke bazana ico kunwa. Bya byo kunwa rero babahaye, uwabemereye ikaziye, uwabemereye icupa zibiri zitatu, bakaza kuzifata bagasubira bakazigurisha. Jewe rero ino muri 2004 niho niyumviriye ibintu vya karaoke ko no bitanguza ino. Wobikura mu mahanga ukabizana mu gihugu. Hama nari nkora muri ministère ya jeunesse, service des spectacles. Ndavugana na ministre ingene vyotangura. Hama Jean-Jacques nyene mihigo arambwira ati genda ubitanguze tuzogufashije ivyuma. Niho nabitanguza mu mahoteli ari ya kuri Lac Tanganyika, aho kuri La Pirogue hehe n'ahandi. Tukaza tuvuza, tukavugana na nyene hotel ko aduza ibiciro. Nimba yari afise ifanta igura 1200 agacagurisha 1500. Ico gihe zari zikiri make, ifanta yagura umengo 700 agacagurisha igihumbi. Rochette nimba agurisha 500 agacagurisha igihumbi. Nimba ari igihumbi agacagira 1500. Komusakaza kuronka yaduhana twebwe tuhejeje. Mwebwe mwakoze mwatumye abantu. Abene gihugu les clients bakinjira kuri gusa. Niyo introduction je nazanye. Nibisa nizahandi kira abantu barafise karaoke ziwabo. Iburaya narabajije bambwe bati karaoke twebwe iwacu ko n'abazungu turavugana. Yego. Turi muri za centre culturel français. Yego. Ati twebwe iwacu turagenda, hari ivyuma byabugenewe bifise indirimbo zose bimeze nka ordinateur bagura bagashira mu makabari. Yego. Wewe rero ukajana n'abagenzi ukabaririmbira karirimbuzi bakagushiriramo instrumental ugacupeya. Nimba ari igihumbi utanga, nimba ari 500 ukaja imbere y'abagenzi ukabaririmbira. Ama semi live. Okay. Bakamushiramo nimba ari yakera shaka avec toi je suis si bien. Bagashiramo amajambo hariya kuri eka agasoma na instrumentale ayumva ikajanisha. Abitoye bakamukomera amashi abajikunwa. Wow. Sont des clients entre les clients. Niyo yibakunda iyo karaoke yiwabo. Kenshi rero usanga ari abantu basohokanye ari abafiancé, harabagize anniversaire nabo bakabigira. Yego. Nuko rero je nafashije muri iyo ntumbero, n'abandi baca barabitora tubandanya tugira amakaraoke. Hama rero ndahura n'uwitwa Michelange Nzojibwami, agira ibintu by'amateatre, yandika umubanyi n'uwo muryango dans l'OTAN. Ari kumwe na Sibazuri Marie-Louise. Marie-Louise rero ni mushiki wa Michelange. Bari mu isanganiro, quelque chose comme ça. Ndababwira ko mfise impano yo gukina amateatre, baratesta barabona ko ari sawa, baratugirira formation. Aho rero nukuvuga ko ndashobora na jewe kwigisha théâtre. Ariko ni théâtre de l'opprimé, théâtre de la rue. Pana za théâtre mwize, théâtre classique, bazita classique zo mwishuri. Yego. Zijya bagira rideau. Bakaza bagira uko. Twebwe twaciye twiga théâtre ya Jiva
yitwa Augusto Boire yanka segregation raciale ibi by'amoko iburaya tirangi abicisha muri théâtre natwebwe rero turashobora gusensibiliser par le théâtre baninjiye muri théâtre bayita théâtre de l'opprimé ni théâtre ivugira abarenganwa kuko buri gihugu cyose kirafise umuntu arenganwa ego disela abavictime umudandaji arashobora kurenganya uza gusuma ubusuma arashobora kurenganya udandaza atamuha amahera yiwe mu gihe yari ideni ibintu nk'ibi urumva théâtre de l'opprimé ego irakora muri byose urasensibiliza muri malaria nk'ubu turiko turasensibiliza kuri ntuze mpox ku batavyumva ibintu nk'ibyo twarasensibilije kuri coronavirus n'ibindi byinshi urumva rero nashatse kukubwira ko nagiye muri filme mvuye muri théâtre numva haraje YouTube abantu bariko barakora kuko nari nkorana na Ngabo Leonce mu bintu bito bito kuko yambonye ndiko ndakora film yitwa na wewe na wewe naragiye ndagira casting abazungu baje bavuye mu Bubirigi mba retenu gukina role ya chef rebelle muri na wewe rero benshi baci bambona cyane kuko yaciye trendinga gose twagira tugende na Hollywood yagira itsinda amatora kabisa cyenda kwibuka ama baca bambwira bati ukina neza muri film bandanya no muri film ubu rero haraje by'ama YouTube baca babona na profile yiwanje janye na kuba sebakwe sebakazana iki abuzukuru muri film urazi ko film ni famille ego tout le monde peut jouer ama bica bigenda neza ku gifaransa ndakivuga igiswahili nkakivuga kongereza gake ikirundi nkavuga mchamba polyvalent mu gukina neza ufise na experience mu bihugu bitandukanye ufise na experience mu bumenyi bwinshi butandukanye urahumuye of course uri inzu y'ibitabo kabisa ego uri mutama turakubaha kandi tukuzi mu bikorwa byinshi bitandukanye duhereye cyane muri career yawe ya music ariyo yagushikanye kuvyo ugeze ko gushika no munsi of course nta utoreka kukwemera kuko nuwa nkuru kwa varazi uko gwiruka aremera ko runiruka mbega icyumviro cyo kuririmba kuri kazoza keza of course wafatiye kuri kazoza kugwaruka kazoza ku muntu wari wese cyai kazoza ku murundo wari wese akiriko ararondera kazoza mbega ico gihe uyiririmba watanze message kuri benshi hashoboka nuno munsi uriko uratanga message wavuze ko hariho abantu benshi baba bafite za stress atandukanye ariko bakagira iki bagakora bakaririmbirwa canke bakumviriza indirimbo akaba arizo zibafasha kugira baruhuke nashaka menye hagati ngaho mbega uruhara rw'umuririmbyi mu mahoro mu gihugu kugira aremesha amahoro n'umutekano urungana gutega mutama wewe wabitanguye aho hambere merci ico kibazo ni délicat kibazo kiri pertinent umuririmbyi afise uruhara runini afise uruhara runini kuko uzorabe iyo abantu bavugije ingoma abatimbo wa muco wiwacu bavugije umurisho uzoraba abantu ingene baba baryohewe bose umuto ukuze umutegetsi umukene bose baribagira muri ako kanya bakaraba umutimbo ingene ariko ari yereka imbere yabo kandi si uko baba badafise ibibazo mu mutwe nukuvuga kwanza umu artiste w'umuririmbyi arashobora kuremesha umuntu yihebuye kuko no mu eklezia no mu misa no mu masengero barashiramo ka music kugira ngo abantu bareme biciye mu ruririmbo kuko ururirimbo ruranyaruka kwinjira mu bwonko rurihuta gusumba ibijambo vyinshi kera twebwe n'abakobwa ukubaganiriza wa mukunzi kuko si nkubu bapoperanya cyane kera twakunda umukobwa ukamwiruka ko kabisa nka kumuronza ukamwandikira udukete ugacurondera karirimbo keza kurukundo kakamuririmbira umunsi umwe ukamuririmbira Celine Dion kakaririmba nabi ariko ukakaririmba tu urumva kugira ngo abone kumukunda ubu sinzi niba babaririmbira ariko urumva
ubu biroroshe urashobora no gushyiramo iradiyo zarabaye nyinshi akayiyumviririza wenyine playback cyangwa akayimurikira ku telefone ariko kare waragenda ukakiga ukakamuririmba pour dire que bafise uruhara runini cyane mu mahoro kuko nta muririmbyi uzokumva aririmba ko keza ingwano waba yataye umurongo kenshi abaririmbyi turirimba duhoya twerekana ko amahoro ariyo atuma iterambere rishoboka kandi dukeneye iterambere rirama mu bihugu byose nta muntu yokubaka inzu ngo aca aryoherwa bayibomoye kandi ingwanira abomora amazu amabombe arabomora amazu n'uwaririmbye muri Congo yavuze ati avec la guerre tout le monde est bombardé urayibuka ya indi ya cadavere tout le monde est bombardé même le sifflet est bombardé aho yashizemo sifflet urayumva ijya ivuze ifirimbi ati umupira uratanga muri match ruraheze nk'ubu abantu benshi baraye bajya kuraba Barca mu ijoro none hatari amahoro mwogenda kuraba Barca oya ifoko abantu mu kuririmba buri gihe baraba eske ayo majambo bariko bararirimba kiretse ko ubuhaje ibintu ngo bifu ibintu by'amabifu ibintu by'amabifu ntibo bishira mu ndirimbo kuko indirimbo ntisazi gumaho jewe tuvuge na karorero ntanze ndashobora kuba numvikana na Satbi canke Big Fizzo canke Face na Bface canke Mukombozi canke wundi canke Natasha ariko tushwanye nkaca mbishira muri ndirimbo bangize na kuko umwana wanje arashobora kuzohura n'umwana wa Natasha muri kazoza ego 35 agaca yumviriza rwa rurimbo bagira babane bashimanye rwa ruririmbo turiko turacambana jewe na Natasha canke na Bface canke n'uwundi sivyo ntibizana amahoro muri kazoza ntibizana amahoro nukuri baze babanza bavyumve kabiri yego ntibabigire kuko urazi nko muri entertainment ho urazi byarigeze kuba birebire ugasanga aba musiciens bariko barashwana na DJ Paulin abandi bariko bagira gute gushwana nibisanzwe ahari inka ntazibana zitakomana amahembe niko bavuga ariko umu artiste n'umuntu azana amahoro umuntu azana amahoro murashwana mukarondera ababunga bakaza bakaba bya bindi bita Arusha muri politique genda byita Arusha kuko inyibutsa kuganira Arusha ça veut dire kuganira kuja hamwe kuko ndafite n'ururimbo navuze ni everything's gonna be all right after Arusha Arusha nyene ya amasezerano hamwe basinyira amasezerano y'amahoro genda ndayibona nk'intahe mu gahanga quand on dit Arusha je ne dis pas pour les gens qui sont partis à Arusha kuko bo hari n'igihe wasanga basubirayo kenshi pour avoir ama mission ama dollars menshi je mvuga Arusha nk'abantu bagiye mu kanywa ababo bandi bavuga ngo bagiye mu ijene je mvuga ntibagiye Arusha ego abo rero bashwana baragenda Arusha bakaganira nico gituma mvuga nti aba artiste birinde ibintu byo gucanamo nibo bazana amahoro nibo baremesha abandi badafise amahoro bo yatanga gute comment veux-tu que bakwita malayika kandi utariwe donc mu malayika zana l'éclairage satani zana umwijima of course nivyo ego ifo rero kubitandukanya twebwe tugenewe kuzana amahoro ego umwizero gutekanisha abantu yes mubu hari ururirimbo ndafise YouTube ego yitwa Kazoza Films yes ndayikurikirana media narashize ku ruririmbo rufise na clip ruvuga ngo twubahane Afrika twubahane turi bamwe abantu bariko barayikunda cyane kubera iki babona ko iri kwirabaremesha kuko umuntu yarambwiye muri studio ati woshizemwo dukundane ndamwira nti none on n'est pas obligé de s'aimer comment turubahana c'est tout s'aimer oya kandi umuntu abari obligé yo kubaha mugenzi we atari obligé yo kumukunda yes nturi obligé yo gukunda umuntu uri obligé yo kumwubaha s'il vous plaît indero urumva rero abanyendero ba mbere n'aba artiste burya aba artiste bagira indero cyane kuko bariyubara nivyo bigishwa cyo kimwe n'aba bakarateka canke iki bavuga bati
wize karate kugira ngo wigwaneho mu gihe ubaye atake usugerejwe naho nyine usugerejwe so kuvuga apana kuja kwa akuvugiye gato ucuvuga to ndakwereka ja narize karate abigisha kubera niwasugerezwa ucu witabara ari ushobore no gutabara abandi basugerejwe canke iki n'abartiste nuko yes n'abartiste nuko uravuze ko abartiste muri mu bantu muremesha amahoro n'umutekano ahantu nyene biba byanakomeye of course wowe uranabifisemo na experience nini waratembereye ndetse ico gihe yari no mu myaka itoroshe uva mu gihugu uja mu kindi uja za Uganda uja za Kenya uja za Congo nkuko wabitubwiye kandi warabonye inyungu vyazana igihugu cacu yari inyungu yo kuronka experience tutari dufise muje muikuye aho handi novuga mu babanyi muizana ngahi wacu uno munsi ca tugaruka gato ku bintu bimaze iminsi biriko biraba murabona imishamirano iri hagati y'ibi bihugu nka bitatu vy'bibanyi ndavuga Burundi Congo n'u Rwanda nshaka kumenya mbega ahanye umurundi ntazohomba mu gihe ibi bintu vyoguma vyunyuka ndavuga vyunyuka bwa bumenyi bamwe bafise twe dukeneye canke bari twebwe dufise bo bakeneye akarere ya Afrika nyene waririmba ya Afrika nyene wavuga ati twubahane kuko n'inyungu z'umunyafrika of course mbega uku tuguma mu ntambara uku tuguma mu mishamirano ga Mutama Gaposho ubona twifatire ko twebwe ku barundi eske ibi bintu bigumye hari intambara mu karere nk'uku nta ruhombo ubona ku murundi wari we wese tudafatiye ku munyamuziki canke dufatiye muri rusangi ku murundi cyo ni kibazo ciza cyo ni kibazo ciza hajya abarundi bakunda kunuma cyane ariko si uko ibibazo bataba babibona hajya nibaza ko niyo baryamye birabatera amakenga birabatera umutima uhagaze kuko twese aho tugeze tugwanira imiryango yacu individuellement tutangurira ku miryango yacu imbere yo kutwiyumvira igihugu cyose tubwizanije ukuri umaze rero kuyumvira umuryango wawe niwo wifuriza kwiruka kuhunga guti vyawe kandi wari kuronderera abana bawe nukuvuga intambara si nziza imishamirano si myiza twizeye yuko bizohera nico gituma usanga abantu benshi baja gusenga hajya barabisengera cyo kikubwira ko badatekanye urinze usengera ikintu budatekanye saba ubushobozi bw'ubishoboye Imana aze asukemwe mabisi hakiri kare kuko intambara twarazibayemo twarazibonye kandi bihagije twarazirushe nukuganira ikintu kikuru gishobora gukura ibintu mu ngorane buri gihe no guhura abantu bakavugana vy'ukuri ibiganiro birama ibiganiro bifise ico bishika ko canyaco apana hejuru ya cyo gitumubona n'ibihugu vya kure vyo hanze bivuga biti tuzoza tubumvirize canke dufashe kugira ngo ibintu bihoyahoye nuko babizi barabizi ko imishamirano si myiza twobihomberamo twari ko turaba tuti Burundi muri 2040 buzoba bumeze gute muri 2060 buzoba bumeze gute muri 3000 buzoba 3000 canke 300000 buzoba bumeze gute urumva ivyo vyose cyo bisubiye inyuma mu gihe byo yangara sivyo namba kandi ikindi cya kabiri twarabonye ko umuntu wese ahunze abenshi bahunze ntibagaruka mu gihugu iyo bagize Imana bakabaho ntibagaruka hari abahungiye muri Tanzania batera baja za Zambia batera babanuka South Africa ntibagarutse bo bitwa aba diaspora sivyo yego hari habagiye baraduga baragenda za Angola baragenda Iburaya France Belgique Canada Amerika Chine Russie Japan hose bariyo Allemagne ni benshi cyane mu Bwongereza ni benshi izo ni nguvu twatakaje n'ubwenge bwagiye nk'ubu bisubiriye numva ko ari ubundi bwenge busubira kugenda izindi nguvu zisubira kugenda bisubiye ku irindi terambere risubira gusubira inyuma aho kubandanya ugaca usanga tuzogera muri 2040 tugifise zanzu nyene
tugifise ya mabarabara nyene aho ibindi bihugu bizoba bifise amabarabara atatu agerekeranye hejuru mu kirere twe tugifise ibarabara ryo hasi naryo nyene ryamenaguritse muri 2040 mu gihe twosubira mu ihumbi oya ntabwo byo dufasha ahubwo byo dukenesha urabona nk'ubu turavuga abantu nibaje ku mirimo barime cyane bimbure dufungure ariko urabona ibintu byarazimvye naho uvuga ngo intambara irahanze ariko bitugaruka ko ibintu bica bizimba iryo dolari tuvunja rica rizimba caribura igitoro kikabura kuko aho gica habuze inzira zimeze nabi uburyo bwagabanutse tusanga igihugu kidatera imbere kandi twari dushaka kigirene gitera imbere niho babandi baca bavuga ngo waratubwiye ngo kazoza keza kari mu ikaye none waraduhenze rero sinabahenze kari mu ikaye kugira ngo batsimbataza amahoro nabo nyene yes neza cyane ego urinzi w'ibitabo pe neza cyane umuntu ariko arakurikirana iki kiganiro ariko arumva uko biri kose hari ico gushima ca mbere ni Imana ikiduteretse of course no munsi Imana reka tuyikengurukire kubera ko yaratugwaniye byinshi bishoboka kandi muranabizi mwebwe munadukuriye cyane kudusumba akahise ntikari keza cyane akahise ntikari keza pe niyo mpamvu mwebwe munabizi munabisobanukiwe cyane mwabibayemwo gose imyaka myinshi muba mufise nico mubivuga ko cyane wanashima iyo umuntu afise indongozi yubaka dufate abene gihugu ikabakingira ikabaremesha cashaka kumenya mbega uno munsi turafise umukuru w'igihugu yashoboye kuvuga kutuzigama kutubungabunga afashijwemo n'Imana of course ubutumwa wewe muha nka Mutama Kaposho yabonye aho hambere canke ariko arabona mu bindi bihugu bitandukanye ibiriko birayangara ibitameze neza nubwo he butumwa wohereza umukuru w'igihugu cacu kwaya amahoro n'umutekano akidufashe tukibayemo tugitembera tukiganira tugitanga ibiganiro vyo kuremesha tukiririmba tugikina amareresi niyahe message wohereza nyakuba umukuru w'igihugu imbere ko dusozera urakoze cyane nyakubaho umukuru w'igihugu akaza bafise ntikorosha abakeneye abahanuzi beza bukuri je intererano no muha nuko yo kwama atohoza neza imbere yo gufata ingingo yego ico ni kintu ciza cyo ufasha umukuru wacu w'igihugu nkuko yama bikora kubera yaramaze kugaragaza yuko akunda bene gihugu ico cyo twarakibonye ikintu cyose ashaka akeneye ko abene gihugu bo kwiteza imbere bakava mu bukene hama rero jewe sindiwe we ari mu kibanza Imana yamuhaye kuko twaramutoye araduserukira jewe ndiwe ari jewe Gaposho ndi umukuru w'igihugu muri uyu mwanya no kwirinda abantu bose baza bambwira ngo nanje ndabishoboye kandi ico kibanza kiri mu wundi yariko arakora kuko cyagiye cica abakuru b'ibihugu bamwe bo mu bihugu tumvise ari uko haba hari nk'umuntu yashinze akazi mu gihe akiri ko aragakora nundi akaza ngo nanje ndabishoboye ujya wa umukuru ukahanshira na jewe nari ndabishoboye ivyo rero birica cyane uburongozi kuko vyose bimuja ko ati niwe yakuye ujya yarashoboye ashira ku udashoboye kuko mwe nabo babaho kandi ntaco baba bashoboye baba bashaka gusa ijya titre nujya mushahara kuko nta kuntu woza ubwira umuntu ngo nanje ndabishoboye kandi ujya atarananirwa haba hari ikintu urumva rero ico nico nokebura naho ibindi vyose biba bigenda neza cyane cyane ko umukuru w'igihugu cacu ari umusoda abasoda baba barize vyinshi baca muri vyinshi kenshi ntibahubuka babanza kuraba neza bagatohoza kandi bafise n'abakonseye umukuru w'igihugu abafise abakonseye kandi nko mu bihe nk'ibi inye abazi ico gukora naho tumuterera bike kuko wewe nibaza ko atanaryama aryama gake je ndibaza yego asinzira gake kabisa umuntu nkujya mukanya wumva yafashe indege yagiye kurondera ico yorahura hariya
gufasha aha n'aha kugendura ibikorwa biriko bikorerwa muri izini niyi kuraba ubutare bwimburwa hana abafise akazi kenshi aho rero no mu mutekano atahibagiye byose bimuraba urumva ahubwo twebwe ico twofasha no kumusabira Imana ikamuha ubuzima ikamuha ubwenge nkuko yabuhaye Salomoni ubwenge bwo kutunganiriza twebwe abenegihugu na twebwe rero tukagira amatwi yo kumva ajana mu mutima apana yo kumva sesa hanze bavuze bati dushaka ko igihugu gisa neza kikagira isuku tukayigira iyo suku dushaka ko igihugu imisozi yose yoba yuzuye ibiti tugatera ibiti igihugu kivuze tukumva kabiri yego tukaba abantu bagamburuka tuvuge ngo kiriya gihugu kiriko gitera imbere kuko gifise abantu bagamburukira abarongozi natwe rero tugamburukira abarongozi ducungera umutekano aho turi icyo udashaka ko bakugirira ntukigirire uwundi tumere neza duhagarare neza aho turi mu kibano kuko ikibano nico cubaka umutumba ukubaka ikomini kibaka province zikubaka igihugu neza cyane ndashimye ku kanya waba waduhaye dukoze ikiganiro of course si umwanya munini cyane ariko kivugiwemo amajambo menshi ashoboka nk'inzu y'ibitabo dusozera ndakenera ubutumwa wohereza umu artiste mvuze umu artiste simba nshatse kuvuga umuririmbyi gusa n'ujya mu kinyo w'amareresi abarimwo muri rusange mwibi bihe tuba turimwo mu bihe byo kubaka igihugu mu bihe byo kwiyubaka ubwa mbere tukubaka igihugu tukubaka n'ikibano n'ubwahe butumwa usiga ubahaye imbere ko turangiza urakoze cyane ariko ubutumwa bw'abartiste ni ubutumwa busanzwe no kubakeburira gukora cyane ntibacike intege y'ibihe turimwo kugira ngo kuba ibintu birazimbye ubu ku bartiste bose muri rusange ibintu birazimbye ariko kuzimba kw'ibintu ukomeye ufise ubuzima Imana irakugenera ivy'iwawe nta muntu arya isahani y'uwundi ibaze baguhende abartiste bafise ivyo bita inyenyeri kira muntu afise inyenyeri gwiwe uretse kurya isahani ya saa sita niho zirira rimwe zibiri ku mugoroba cyo gituma rero mu bartiste ntiyagira uwifuza ikibanza c'uwundi oya kira muntu afise ikibanza wiwe Imana yamugeneye hama rero nkatera kama ahubwo abagwiza tunga yes abagwiza tunga nibaze bafasha abartiste bakorane nka kurya DJ Paulin yakoranye n'abartiste akavyerekana akabafasha ukuntu n'abandi baze je ntituranahura na DJ Paulin washaka ariko ndazi ko ariho ndazi ko afasha kubera baramuvuga n'abandi nibabizemo abagwiza tunga bafashe cyane ibindi bihugu nico gituma nko muri Tanzania abagwiza tunga barafasha gose abartiste kandi urabona abartiste ingene bameze kuntu bahagaze uravye nka Diamond tumuvuge atubabarira hari atinga tubabarire kuko kuvuga umuntu atari hari bumengo ngo si vyiza hama Diamond uramubona urabona abana ahereza akazi urabona ugwaruka yakoze clip ahakaze urabona amakolabo akorana n'abandi bo hanze urabona amadolari yinjiriza Tanzania ingena ngana naha birashoboka abartiste kandi abarundi bafise amatara je ndafise abarundi benshi twakorana ngaha muri karaoke bagiye kuvuza muri Tanzania bafise amatara ngaca nsubira inyuma kwa nkadra abandi kugira bamvugirize neza nkabo bikamfata umwanya n'ubu turacavugana baratubwira bati hano duhembwa amahera meza cyane atahubwo nawe uzoze ntoya muzofume mutwara abajene bandi jewe sinkeneye urumva abagwiza tunga nibabishiremwe ukuboko kunini leta iborohereze itworohereze muri vyose aho ugiye hose batwiyumvemwo bumve ko turiko dukorera igihugu ntagire umu artiste afatwa nabi na gato basanzwe bafatwa neza ariko bongerereze gufata neza mu gukorana nabo bashatse gukora igiteramo wagiye igitega ashatse gukora igiteramo hehe abatimbo barabe ko bameze neza bagira umwambaro mushasha ingoma zivuga neza abasiga amarangi babaha akazi abacapa bacape
ibintu bizana karanga mu Burundi apana ko bagutuma gucapa ugacucapa umuzungu ahantu mora ndabibona bijya sivyo abartiste bikebuke capa umwirabure ucape umukenyezi ahetse umwana ucapa ibintu by'akaranga kuko nuji buraya uzosanga bacapa abazungu bazino bakenera ivyo twacafye vyino urumva muri rusange ukina amareresi nakine neza amareresi yacu tuyasutitre ushire ko sutitrage ukine mu kirundi bashire ko sutitre cyongereza canke igifaransa abo hanze bazirabe canke igiswahili kugira tushobore kwidandaza abadashoboye kumenya Ngabo Leonce bamurondere abafashe mu bintu by'amasinema ni nararibonye tureke kwigungira ko oya neza cyane dukorane ntuvuge ngo ujya oya dukorane nimba umva Fanny Lavine hari cya kurusha genda umurabe agufashe numva King Sabas hari cya kurusha murabe Amede ukonye nabandi na jewe tigaposho ndabona hari cyo mfasha ingo ukimbwire dufashanye c'est comme ça tuzoduga turi dufashanya dukwegana YouTube bayugurura gute ingo tubukwereka ababizi uwo kora iki kugira ngo nawe witeze imbere ingo tukwereke urabona ko aba journaliste benshi ubu online arabajene ça c'est très bien bica bituma bakora cyane kuko urabona nakazi gasaba ko na mwijoro mukora ntibishobora batama benshi nibo bishobora birimwe abajene birerekana ko igihugu kizozamuka n'ingoga hama rero n'abarongozi yakide droit baranyumva baze baradufasha abo ba journaliste bakigwe neza batumigwe kugira ngo ibintu byacu buri gihe bimenyekane ku mwanya twiteze imbere twese turi hamwe birashoboka nkenera kumenya umuntu waba wifuza yuko agushigikira canke akeneye kumenya nk'imbuga ucisha ko ibikorwa byawe tubwire ngaha anye kumbure hari abakenera kuca bagenda bakagushigikira urakoze nce mbonera ku mwanya wo gushimira uwitwa John K ni umuntu w'umurundi afise ishiramwe ryitwa Light of Africa akorera muri Australia ariko ari muri ishiramwe ry'aba diaspora ku isi y'abarundi ndamushimiye kuko yarashizeho ishure ryigisha sinema mu Burundi ndi umwe mu bigisha acting gukina muri iryo shuri kandi rirakora riramaze kuramura hasigaye ko ritanga ama certificate n'ubu bariko babandanya turiko turabandanya kugira ngo tuzigishe n'abandi nk'icyo ni igikorwa cyiza yakoze kandi arabandanya gufasha hari igihe adafasha gusa muri sinema hari n'igihe yegera aba musiciens bagakorana abafasha clip nziza zirazimvye kugira zishobore kwidandaza no gusekurukira Uburundi hama tukore na twebwe ikintu kinini cyane aba diaspora nka John K n'abandi bari kumwe ntabo novuga amazina cyane ntabanje kubabaza ariko muri rusanga aba diaspora bose turabakeneye badufashe abafise umwanya kugira natwe dukreye ikintu muri sinema no muri musique cha Visit Burundi tukigumye kibaho n'ahandi urabona Visit South Africa Visit Rwanda Visit Congo Visit handi Visit Uganda biriho n'ahandi natwebe twari tubifise ariko tubishire à la une bijimbiri cyane kibi kintu cyotuma abantu bo hanze baza kuraba Burundi bavizite barabe amakuru nyayo kuko amakuru baronka hanze siyo amenshi n'amakuru ari fake amakuru y'ukuri baze kuyirabira mu gihe twoba babona ko umutekano ari mwiza natwebwe twifuza ko baza ko tugakora urakoze cyane je nkoresha YouTube yitwa Kazoza Films Media neza cyane reka ndagushimire cyane Mutama Kaposho urakoze reka ndagushimire ukanya mwaduhaye reka nshimire na buri wese yafasha akanya keza aradukurikirana yari inzu y'ibitabo twari kumwe ngaha bantu b'Imana ukaba wafashijwe n'iki kiganiro wibuke kugisangiza abandi canke wumvise uwundi muntu cogirira akamaro uyu yari Mutama Kaposho twamenye ahatandukanye nubaracariho hari abari bibaza yuko utakiriho bumvise ijya ndirimbo ariko uracariho kandi uracari no mu bikorwa uriko urafasha n'ugwaruka rwinshi kandi uri no mu kazi of course kandi turumvise ko afise n'ishuri n'uwo uriko aradukurikirana yumva yifuza kuja mu mugongo gukina amareresi kwactinga n'ibiki
araza kuca aturondera, sinzi ko muza kunyemera nkashira ka nimero muri commentaire, araza kuca ahamagara kuri izo nimero ziri muri commentaire, ndibaza muzoca mumufasha. Ubwo reka nshimire buri umwe wese yafasha akanya keza aradukurikirana, reka dusubire mu bindi biganiro bikurikira, ndazi ko bibigisha cyane. Bye bye, hasta la vista. Hasta la vista.